Nicari giteramo ahubwo nenge gukora indirimbo na papa champe. Vraiment byavugishije abanyarwanda benshi bavugishije. Eka kaboro kari fresh kubera bari bantumiye ni bajya ba manager ba papa Cangwe ba Roki. Misanzu je nayi kugenda njanye n'undi muntu byose mugabo bavuga ati tumu bodyguard ntibikenewe kumuvana mu Burundi ino turabafise. Je mvuga ati je mu mutima abi wabo je ntabo nkeneye. Nabushaka ndapangara akarere hari ndarondera abana magangi zimwe zitanaba nabo bataranabona ndazikorokana ama Range Rover zaposha haje waratwitse wagize agatwi ni birefu sana haro nibindi batababwiye hano muri clip ya Wanzonze hari kirato bampaye insangana kinkwi gisa n'icoroki yari yambaye nace mvuga ati mumubwire rero ki yamikijya yambaye akura kinzane ndacambara Jakweli ibintu bitu ya Ulaya tutabeshanya OLEGUE abantu maze kugira ubona bamenye ntabonzi muri Yesaya 6:8 havuga ati numva ijwi ry'umwami Imana rivuga riti ndatuma nde ninde tugira maze ndavuga ati ndi hano barije utuma twabonye igiteramo giruka kubaca mu 2030 twabonye abasani bagiye batandukanye ntitwakubonye ni yaye mpamvu kigeze boneka mu cyo giteramo we ni waruri bonje nari mpari kandi baragwabaga no kuri stage ndavyibuka uranka kuza je nari mpari mugase nari ndi muri concert nari mpari kandi nakunda bikurikirana mu bisanzwe hari ikibazo cabaye nico gituma nta bitashobotse ko nja kuri stage nyine bari bwije kandi nari ndushe deja barige hari abakunzi bavuze ati canke yagize imigaro yagaye kuba mva ataratumiwe bace bamuhamagara mu bisanzwe je kuri affiche sindiko mugabo urumva mba ndabizi nabo baba babizi ko umwanya n'umwanya nshobora kuririmba niyo avantage babonye kugira irya mu 2040 ijya ari cyiza ndashimira mukombozi nkashimira leta y'igihugu ko ne yamushigikiye rero ntera kamo leta y'igihugu ibandanyishigikira baririmbye bamaze kubona agaciro kacu Imana ibahezagira yego twiteguriye gute mariage ya B-Face tuzoyora nyine omera kubona yandike kuri stati ko osadbi yamuhaye inka nkawe uvuga ati nanjewe nk'umuririmbyi aduteye iteka jewe nzomukorera indirimbo y'ubukwe hama tugende umuntu wera Sumuniga wacu none King's family Burundi mwiriwe mwaramutse aho muri hose ni kwa kundi nyene ni Bernice bi kamera tukumena Alpha mitwe Alpha Burundi bashaje nabemere ko muri sama ko nzo ndabaza ibintu bitagase ibintu bishushe nyene bya shosho tuva mu muziki tuja muri comedy byose turabacangira ndakunda cyane amaze kugira subscribe kuri TV yacu n'umusore ufite umutima adasanzwe ariko aze ice bigacika mu Rwanda hehe basha OLEGUE reka ndakwaki murakoze cyane ndaramukije rero abantu bose ko baradukurikirana wa King's Family Burundi TV wandaye mugira ama subscribe kubera vuba n'ibintu by'imicanwa by'imiriro ndibaza urakomeye ni sawa namwe ndibaza nibya bon je ndashima OLEGUE hari abakunzi ba KFP bigize tubwira turashaka umuzo mutuzaniye OLEGUE muntubaze aho amazi imisa ari nakiboneka tukimubona sinze mama nari ndabizi ko ico kibazo gitangura bon murakoze jewe nahora muhira mba ndi muhira kujya nyene maze iminsi nkora imiziki mwa nkakorana n'abandi muri ico gihe urumva ntimenyekana cyane gusumba uko je nkora ndije nyene rero nanje gituma rero maze iminsi ntakora ivyo wanje kubera hari ibintu narindiriye kugira ndonke urusha gusubira gukora ko bivanye n'ibintu byagiye biraba mba mfise ama contrat ngenderako y'imiziki yanje rero mu gihe ntararonka iyo permission yo gukora ivyo niyumvamo ivyo nifuza rero nce mbanza kurindira kandi narindushe kameme nateza kwanza kuruhuka OLEGUE kuva ukiva hariya muri USA niko no havuga nturakora indirimbo wenyene tumaze imisi tubona amakuru kuva ukiva ni yaye mpamvu tudakora wenyene tumaze gukora nk'imiziki 5 ama video muka byanse ko ndayisohora bivanye n'amakontra mba mfise n'abantu ndayereka abavoka n'abaki bavuga ati banzurindire ibintu bimeze kuno rero muri ico gihe ndacara umujene ntaco ndiko ndihutira hari igihe mba natwawe n'ibindi mugabo nico gituma nca nkora muziki amakora basanzwe kugira nko bakumbuye basi no kunyumva ambone ndafise indirimbo na Demi Ox ndafise yitwa Enjoy Life ndafise n'indi shasha na Dogomar ndafise na Frima Boy ndafise na nyina barimvi tumaze gukorana baraswe turiyongera izindi hama nkacangira n'izindi ziwanje nka 6 zitarasohoka mugabo zikiri muri stock nena panze ko mu 8 zosohoka canke zigasohoka
mu kwicumi kugira zivuzwe mu mpera y'umwaka mu urumva muri no mwaka bitu ya Ulaya bitaboneka Oleg urubatse bon ndafise umukopine kandi nyene urumva tuba turi kumwe atari banga musanzwe mu bana canke nyene tuvyumye vy'imisore n'inkumi bon ico kibazo mbona umengo nabwiye atari banga bon ntaco bitwaye nakubwiye ko mfise gusa umukopine kandi umva ivyo biba bikwiye ibindi nzobatumira mu nwugwagwa nta ngorane nkuko mwe nonye B-Face yabikoze no ufuka hari bafite ngo nta muri legend afukamira ninja ni byose byo bon je vraiment kubgawe nka umunteranye oya nunda kuba twumvise indirimbo ya Rinoji nta ni afukamira ninja sasa ure ni Rinoji sasa mimi niko Rinoji okay basi aba legend nawe muri legend ndibaza opo je maze kugirika nuba rurije okay basi wowe ufukamira umukobwa dufate ndiko ndamusaba ikigongwe gusa dufate oya kuri ampropose basi oya propose basi uramaze gushika ukafukamira umukobwa oya ntibirashika aho umuntu ndabakubita yakombye ubora bakubita abakobwa agasaka nikagaruka bamukubise none si bisanzwe none umuntu arakosa je nuko niwo nkubita uri umuhungu ngo bigende uko nuko ukora moya muraba muvyumva mumukore muri programme zanyu zo kumurongora O.L.G twabonye igiteramo giruka kubaca mu twenzi furtive twabonye abasani bagiye batandukanye mugabo ntitwakubonyewe ni yaye mpamvu tigeze boneka mu cyo giteramo we ni waruri bon je nari mpari kandi baragwabagaye no kuri stage ndavyibuka uranka kuza nico kandi abakunzi be bakurindiranye igishika bwatsi turabona urwego manze n'wagafana urwego bon urakoze muri make je nari mpari mugase nari muri concert nari mpari kandi nakunda bikurikirana kuko je mba inyuma yaho rero mu bisanzwe hari ikibazo cabaye nico gituma bitashobotse ko nja kuri stage nyine bari bwije kandi nari ndushe deja barije oya harabisha bavuga ati ngo hari abakunzi bavuze ati canke yagize imigaro yagaye kubera mva ataratumiwe bace bamuhamagara mbo mu bisanzwe je kuri afishe sindiko mugabo urumva mba ndabizi nabo baba babizi ko umwanya n'umwanya nshobora kuririmba simakayiga abantu abarimbye bose sibo bari kuri afishe n'abandi baririmbye rero ico gihe rero je kuba ntari kuri afishe canke ntari ndafite muri programme zanje nico gituma ntaririmbye mugabo vyari vyiza iyo naza vraiment kuririmba byari sawa ni ya avantage wabonye kugira ijya mu twenzi furtive nkuko baririmbye cyiza ndashimira mukombozi nkashimira leta y'igihugu ko niyo yamushigikiye rero ntera kamo leta y'igihugu ibandanye ishigikira baririmbye bamaze kubona agaciro kacu imana ibahezagira yego urwego habura iki kugira ugaruke muri game habura ico kintu nyene nakubwiye kijya nyene tumva tukwitege muri sama ku ibintu zo bari mu mpera ya sama canke mu ntango za sama mu mpera z'umwaka ate mu kwicumi na rimwe O.L.G uravye ubumwe bw'ubu bw'abaririmbyi bon ubu abaririmbyi bari hamwe ko barasanze ko beef ntaco zitwinjiriza ahubwo basanze ko zibacafuza kuri bo zikongera zigacafuza n'abandi baririmbyi bigatuma leta ibona umengo hari ivurugo mu baririmbyi mugo barabona yuko ni vibe kwiteza imbere ama projet korora kurima nivyo rero abaririmbyi butwibereyemo O.L.G adeo y'umuziki nikiye kindi kintu nkora ukora kitari umuziki bon biriho ku ruhande mugo urumve abari vie privé ari utundi tuntu yakora oya noneho basi bon bitari banga bazi bwati twe tumubuze O.L.G abari muri ibi tumubuze mu muziki tuzomusenga muri ibi bon ibindi je mbandi ndaba film ivyo vyonyene gusa byonyene ibindi nakubwire ko ari privé mugi bitari privé bindi bintu nkara umwanya naga film tu ndakunda film wow O.L.G Nigga boy fashion
barayamaze bati wambara neza ukagaragara neza. Niga Boy Fashion ihari ku bwanyu. Ni iduka risanzwe ridandaza ivyambagwa by'ubwoko bwose, ibiciro naho ni nko ku buntu. Wifuza impuzu, ibirato, amashaneti, amarori, isaha, eka ivyambagwa byose bihari ku bwanyu. Akabiga rero, Niga Boy Fashion isanze igira location ku baririmbyi n'abakinyi b'amareresi, niyibagiye n'abantu bose babyifuza. Mufise ico mubaza, hamagara kuri 68 amajana 735 amajana 335 canke mukabasanga aho bakorera ni kw'isoko nkuru yo mu Kanyosha. Murahawe ikaze mwese muri Niga Boy Fashion. witeguriye gute i mariage ya B-Face? tuzoyora nyene tuzogenda kunubwo mera kubona yandike kuri stati ko O.L.G yamuhaye inka nkawe uvuga ati nanjewe nk'umuririmbyi aduteye iteka. jewe nzomukorera indirimbo y'ubukwe hama tugende tumunwere umuniga wacu none nuwawe wa okay natso kumera rya jewe ni mu ntango z'umwaka. O.L.G igihe waja mu Rwanda abagutumiye bavuze ko vyinshi ukuntu washitse ku kibuga c'indege caho wari ufise abaje kugutora wateguye vyose. Muri ico gihe abagutumiye mu gitaramo yumvisemo gute? Nicari giteramo ahubwo nange gukora indirimbo na pachango. Nari navyiteguriye nyene ndapanga karere fresh. Ambisi nawe baguteguriye ukuntu ushobora kwideplacer ibintu byose mugacasanga O.L.G. Vraiment byavugishije abanyarwanda benshi bavugishije. Kaya kaboro kari fresh kubera urabona jewe abari bantumiye ni bajya ba manager ba Papa Cangwe baroki rero urumva nabo rana n'abana ba pro bahatari rero nanje sinateza kubereka yuko nanje ntari umwana kandi urumva mu isanzu hari ikintu cyaje cabaye gusa tutumvikanye ko misanzu je nayi kugenda njanye n'undi muntu bakamurira nabo amatike y'indege ibintu byose mugabo bacu bavuga ati tumu bodyguard ntibikenewe kumuvana mu Burundi ino turabafise jenche mbona umengo bashatse kubigira ukundi nje ndavuga nta ngorane mugabo jenche mvuga ati je mu mutima abi wabo je ntawe nkeneye nabushaka ndapangara akarere hari kiwawe ndarondera abana magangi zimwe zitanaba nabo bataranabona ndazikorokana ama Range Rover zaposha haje watwitse wagize agatwi ni birefu sana haro n'ibindi batababwiye hada muri clip ya wanzonze hari kirato bampaye insangana ikinkwiye gisa n'icoroki yari yambaye naciye mvuga ati mumubwire rero ki yampa kijya yambaye akura kinzane ndacambara jakweri ibintu bitu ya Ulaya umvagi uhatwitse ubwatsi shaka kijya nyene cabana jere action. B-Face afise mariage witeguye gute kuja mu bukwe bwiwe? Nyene ni murimvi mugenzanje tuzomushigikira tuzogenda tumunwere tuyore kabisa. Na tukwitega ryari rero? Bon je nanje ni mu ntango z'umwaka. Mu ntango z'umwaka? Ndagutumi. Urandubera? Na Alpha ndamutumi. Alpha bose. Nabone no amaji nawe ntangorane. Aho mwazi tatu. Twinywera udusitro. Ni bien uro. Aho ngena kurabiye kwa. Isosi mingi sana. Azariho kwiyarurira imiceri nyinshi. O.L.G hari umukobwa wigeze kumbwira ko wamukinishije umutima wiwe gusa sishimye kumuvuga ngo umaze kwisha imitima y'abakobwa benshi. Rero nk'umunsi rero wazanye wateguye ubukwe bwiwawe ubona ko ari madamu wabizomworohera kweri? Madamu kubera bon kuko ngo umaze kwisha imitima y'abantu benshi uzi kukina n'imitima y'abantu. Izo ni blague zo mw'isiti vya sivyo. Oya yari wambwiye afise na épreuve Chosha umunsi mwenzo mkuzane. Aho ntawe nkeneye jewe. Oya, yagiye ngo wewe ngurakina imitima y'abantu. Ivyo usanga vya kera nkiri mu danseur, no sinari mu pro none. Ari mu pro tutabeshanya O.L.G. Abantu maze kubugira ubona bamenye. Ntabonzi. Ni bake. Ni bake ni wenyene. Umwe.
umwe rero twitegere mariage yawe mu mpera z'umwaka mu ntango z'umwaka muri janvier Alpha buvyumva ifa dutegura agakoti n'abakunzi ba Kings ifa tuzoye kumushigikira O.L.G O.L.G twerigeze kumva indirimbo ya Fandemwotsi uravuga ati kuzosohora video gusa iyo clip yarakozwe niyo mpamvu ituma itajya kumugaragara ni bya ndire nakubwira maze gukora 5 n'amavideo rero harabaye ikibazo cyo kudatahura ama creativity y'uwanje bigatuma rero mbanza kurindira none ntibyakubere uruhombo cyane gose nakaya kamusaba leta mvyeyi leta nkozi ico nayisavye nico nabandi basaba kudutahura nanje ndi mu nzira kugira nsubire nirekure nsubire nkore aba boss tumenyane mwarazikunze cyane za demo muragura murazikunda Imana ikunda abayoze aba pastor zimeze fresh cyane nivyo rero ngoma mbandanye ivyo nyene rero hari akantu kicuka kibi kacari gihari bivanye n'amadosiye urabizi kandi wavuye hariya muri usa ufise n'amatama imisosi yari myinshi nabazo kushira wirira imisosi wenyene zoyibona uzoje wowe wirira imisosi urasabi yanditse kugira nawe ugende urasabi oya rusho wisabira uri bahari aragukunze nakujyanye ibintu rero warajyanye ibintu uvuga warajyanye ibintu gutuvariya wagiye wonze nijo urambye O.L.G yagiye yonze agakoze afise amatama inzi ni stress man urabishikaje muri gym wise gukora hiki Deji life ya buja ni gym nyene uronduka ugatepeta metre muvoye mufata nkande kuri wewe kuko turakunda kumva agaruka mu ndirimbo zawe kenshi ujya ni nk'umuvyeyi wanje mu bandi aranshigikira arankurikirana amadosiye ibintu nk'ibi ndamushimira cyane nshimira ba Mutama Eric ba Aruna aba tipe nyene benshi dufashanya ibintu bigiye bitandukanye O.L.G ndagushimiye cyane ko banyitaje ubutumire bwacu ni muhira kwera ni muhira nibaza n'undi munsi twagukenera uzoza ni kusimu tu yana ku uramutse na smart boy ndamuramutse my brother ndamuramutse Alpha nawe ndamuramukije nshimira na tajiri mukuru wa Kings ewana big up sana ari mu rugo twashimye ikintu cyose nejo shangiye ejo ni banakorota nategura rero ibintu muri sama arabyumva muri sama ifoka tubaha vibe aba petit muri vacances abana baze dutese zadem canke hariya dukubita zadem muragura kijibeni nabibera zideni iwaje nabero zideni bareba sohoka rero ugura baby ntibagiye muzoze kunshigikira muri concert murabe performance ngenda bigenza urafise ubu amazutu yarabonetse ndafata nkapakira aba baby mikamyo nangiye hahereye bon ubu umfise igitega ubu ndafise yindi yo mu Maramvya ndafise n'iyindi mu Kamenge nyene umva abakunzi ba O.L.G muvyumva ko adasinziriye naryamye arizenzie azari vibe azoba isama ari kunyerera nawe babwiye azoba ari vibe cyane sama cibitoki uzoba uhari sinzoba mpari uzoba uri mu bindi bikoko tubashimira cyane mwimwe dukurikiranye kuri KF turi kumwe na O.L.G OLEGUE ugwego batoto amasoni yibi gusa je nafise amasoni washitse bisa Mutama ndafise amasoni haje umurongo wo muri Yesaya wambwiye aho ndibutse umurongo 6:8 muri Yesaya 6:8 havuga ati numva ijwi ry'umwami Imana rivuga riti ndatuma nde ninde tubwira maze ndavuga ati ndi hano barije utuma uvuze ko nahejeje ngaho hapo nimeshamaliza ushamaliza hapo tugushimiye cyane papa wanjye murakoze cyane kuntera iteka kandi nejo muzondo ndenzo wa mpari aha ni home kabisa big up sana tubashimira cyane mwatwikiranya kuri KF yari Bernice and camera tuye kumwe na Alpha mutwe Alpha Burundi namutamubona umunsi bwenzo bazanira kuri kamera abasha jewe ko ubunzo nabazana ivy'umuruturutu gusa pa ryo muruturutu muzi bawuhevye muzo mramwe imiruturutu basha fomwe amakike basha n'udusitro twa twinywera amasitro basha ndabakunda cyane big up sana Kings fan